Nizere ko muguwe neza aho muri mwese mukurikirana DJ 5257 TV. Ino musi ndi kumwe n'umutumire namanatumye abaririmbyi namanatumye abantu bafise ingabirano zitandukanye. Reka rero ino musi dutere intege novuga nti aba ladies bose bazi kurondera amahera ku maboko yabo, bazi kwiyumvira kugira barondera amafaranga, si nk'abandi bama bicaye kwita wanje gusurindira yuko hagira icinjira. Hari abandi bazi kurondera inoti, bazi kurondera amahera, kandi nabana bo mu Burundi na n'ugwaruka nyene mu Burundi. Turi kumwe n'umwe, reka ndamuhe umwanya abidondore. Ndakuramukije mutumire. Ndabaramukije nanje. Ni sawa? Ni sawa. Wo kwidondora kwa dukurikirana? Je nitwa Iga ASMA. Mugabo benshi banzi nk'abambona ku ma réseaux sociaux banzi nka hani ASMA. Ani ASMA, tumenyereye abakobwa beza nkawe bicara muhira gusa kwiti wanje ama lipstick meshi mu kurindira yuko hoba nk'umusore agira ica mwinjirije cyangwa yavuga ati mugabo wewe uri umwe mu ba ladies bo ngaha mu Burundi bazi kurondera amafaranga mu bintu ivyo byose like nko ku business cyane. Hama ino munsi tukaba twagutumiye kugira mbona uvuga niko twagerageje kukwiga ubuzima bwawe, turabona yuko wogira ico wigishije abandi bigeme cyangwa abandi bagore bariko baradukurikirana ni bamenye kurondera. Ubo urashaka kuba warize ukaguma muhira urindire kuzoronka akazi ka leta, abandi bakavuga ati je ntarose mu biro muri banki kanaka sishobora kwemera, mugabo umuntu arashobora kwiga akarondera n'uburyo bwo kurondera amafaranga atarinze kurindira ko azosinyishwa mu biro kanaka. Hama turi kumwe na Iga, aha ni ASMA benshi baramuzi, n'umwigeme afise novuga ati amavuta. Yatanguje idea gukora amavuta yo gusiga abakobwa kugira ugire umubiri mwiza, ugire umubiri woroshe. Usanga umukobwa ufise umubiri umuntu yakora kukomengo n'umubiri wisatoya, ka ufise umubiri nyene woroshe. Yaragaragaje kutwegereza ayo mavuta. Reka rero tumubaze vyinshi, hama nizere ko muko muragira like muri benshi muriko muratanga ivyumviro byanyu kungene mubona ibiganiro ndabashikiriza ko biriko birabashika kunyota cyangwe ari nk'akanengero shaka kambwira nkagakosora, kuko ngaha ndazi yuko ntaramenya byinshi yimwe mubizi, ahubwo mukwe kubimbira kugira ndabimba ndabikora gutyo Burundi bwacu bandanye mufata nimero ya mbere bamane bugira map iri hejuru. Ani ASMA, wobwira bari kwadukurikirana ajya amavuta yawe ani crème, kubera iki wayise ani crème kugira represent izina ryawe cyangwa wosigura bari kwadukurikirana? Bon, amavuta nayise honey cream kubera ari amavuta novuga nti ni ciyumviro nagize jewe nyene. Hama ndavuga nti ko ari amavuta yiwanje kandi ko ari ama produit atandukanye nk'ubu honey cream, irafise scrub, irafise savon, irafise hand cream, irafise shower gel, irafise ibintu bitandukanye. Ndavuga ni kubera iki ranje nto create ikintu ciwanje kikagira izina giwanje, nabonye bikwiriye ko ndagira izina ryanje. Hama ndumva birasona neza, ndavuga nti reka ndagira izina ryanje kandi nibaza ko ntibomye. Je ikintu kimwe kingoheye guys ntimukizi nuko benshi iyo duhaye tugura amavuta tuza dusanga ko amafoto y'abantu tutazi, ugasanga uri kuri sigara amafoto sindi umbo urashaka kusanga amavuta ugasanga ariko nk'ifoto y'umuntu nimba ari umukongomani nimba ari umuki ntunabimenye wariwe. Mugabo turashaka kuronka amavuta warabuka avuga ati uyu ndamuzi ni Murundi kazi wacu, ukagura amavuta la kubera uzi ndazi umuntu ayisiga kandi ndazi waza icyo cyumviro, reka ndamutera intege, reka ndayisiga naje shobora kugira akabiri nkakiwe. Gurira abigema kwadukurikira cyangwa se abagore kwadukurikirana ubwiza buri muri aya mavuta ya cyangwa ico aya mavuta hani ASMA arushije abandi ni new face body cream. Ico arushije abandi aya mavuta ni meza, antuka nabamaze kuyisiga sindonka ama resultat mabi cyane. Urabona ilevre abantu bagira imibiri itandukanye, ariko ayo n'amavuta sipati sana malalamiko, watu hawalalamiki kwao yameniharibia ngozi. Unaona abakiriya bayagura uko aheze bakagura ntibaza bakoma induru ko yabagize nabi. Par contre utarigera gura na rimwe juste kubera abona ikintu uko gusa niwe ashobora gushiraho commentaire utarigera yisiga honey cream, ariko umuntu yisize honey cream vraiment araza akambwira ati ndasa neza. Urabona na example na jewe nibaza ko ntasa nabi.
ndabibona kweri kuko n'akabiri kawe umuntu akoze ko mengo nakuruye arukivuka ngo nakwiri arukivuga so bo beshi turashaka kugura umuntu ashaka kuja akagura amavuta bavuga ko ngaho mu Burundi uri umwe ufite ico cyumviro cyo kuvuga ati ivyiwacu kuvyiwacu reka nkoreshe produit nanje haje ku ifoto yiwanje kuko n'umuntu uvuga ati n'umunyamahanga ayaguze arayaraba akavuga ati wow uyu n'umurundi kazi kuko ibiriko byose biraboneka nyene yuko ari byo umurundi kazi so iyo nkubu uhuye tufate nk'aba bakobwa bo mu gisagara ikintu nyene hari abakobwa benshi usanga bisiga mtu unapaka mafuta unakuwa na sugu mtu anapaka mafuta ngozi inakuwa kama ngumu inaleta ma bris hivi unaweza kumwambia nini kama mwanamke ambao anahitaji kununua mafuta haya kama anahitaji kununua mafuta ya hani nikizani atakuwa amepata azoba yaronse solution y'ibibazo vyiwe from kuko deja hariho na hani nayo nyene usiga haje usanga afise ingorane yo kugira ubutashe ku ntoke hariho nabo nyene hani usiga ku ntoke hagasigara hameze neza atabitashe atabitrace biriho yani naongelea kama sugu unaona kama hivi wewe una sugu yani naongelea kama sugu unakutana mtu anapaka mafuta unajua kuleta sugu sasa ina maana kiboko yao ni haya hapa ya kuweza kupaka na sugu inatoka hani inatoa sugu kabisa na kuna watu wengine wana ngozi kabisa ngumu sana ngumu zinakuwa sio easy kung'aa ila hariho amavuta ucuba ubaha bagasiga ucubaha bagashiraho juste aho nyene haba hari amatashe hananiranye sino hani cream ku mubiri wose igenda usa nta mabara barusanga ufise mugabo vinze binaniranuka buri muri babandi bafise ingozi ya komanta yananiranye urashobora kuronka naho nyene utuvuta to kuzurasiga aha hari amatashe ya noa akavaho bwana hani cream ni kiboko yao kuko mbona yaje tuzane n'amasabuni sabuni ushobora gusiga umfate uroga ni sabuni ukashusiga n'amavuta uroga isabuni hamugasiga amavuta ya rezita nawe ukacusanga ufise umubiri nk'uyu wawe mais bien sûr uyisiga urayisiga ukayisiga hamugas nawe urabona ubunye ko ufise po chocolat uyisize urabya urahinduka abantu bose bakavuga uyu siwe nta wisinya ngo yangurire gabasha kuko ndabona ibintu bitoroshe ibintu nivyoroshe kabisa ngerageje kuraba umubiri w'ino mwigeme akaba yaradaye ico cyumviro cyo kuvuga ati why twama twisiga mu Burundi sanga twisiga amavuta ariko abantu tutazi tukasanga amavuta umuntu haraguza amavuta hariko ni foto y'umuntu utazi kumbure nayo mavuta ariko iyo foto wonasanga ariyo yisiga mugabo ntabe ariyo yamugize uko cyangwa asanga nta nayo yisiga cyazi bashize ku ifoto yiwe mugabo urabona yuko aya new body cream ya hani ASMA na mavuta asanzwe nyene yisiga umva tubana nawe nganye mu gisagara urashobora kuvuga ati reka simbe ndako umubiri w'umeze hama menye kuyagura ntugura amavuta kubera uyabonye ku muntu utazi uyaguze kubera yabonye ko umuntu uzi en plus uvuga ati jewe ndafise ikizere ko nzomera nkawe kukodesha niyo yisiga nawe rero ukagura amavuta uzi yuko utiza kusanga resista imezi kuke nyene tusivami guys unajua sasa hivi mwanamke unatakiwa na wewe na mwili konki wewe na mwili mwepesi yote mtaki kusha si mwili una ugumugumu kama ngozi ya mamba unaona lazima mwanamke wewe na mwili mwepesi ndio kiboko yao so hani cream hani ASMA kijaribu kuambia wafuatiliaji wa DJ Fan 257 TV ama mafuta mtu akitaka kukutana ya mafuta yapo yani mtu akihitaji popote pale kwanza sisi tuna kitu kuwajali wateja mtu ukimwambia niko sehemu hii na hii nje kwitaba ikiganiro nshiye kwanza gushira mavuta mu client yambwiye ati ndingaha ndandi avenue de l'université nzanira mavuta namushiriye à part ça ashobora kugenda kuri galerie de boulevard oui hajya anya bureau numéro 1 ashobora kubona honey cream ashobora kubona ico yifuza cyose kucerekeye amavuta icyo cyumviro cyo gutanguza cyane cyane icyo cyumviro cyo gutanguza gukora amavuta bagashaka gushaka ko n'ifoto yawe cyane cyazananye ko ndibuka yuko uri mu bigeme ngaha mu gisagara cya Bujumbura bagerageje gufasha abaririmbyi benshi like nka bakoze nk'ama video baragerageza kwambika aba queen video babo iyo bakoze nk'ama concert baragerageza kubafasha ku bintu by'amastyle mbega wewe kwiyumva yuko wokora ikintu
ikintu ki representa uburundi kuko hari ku ifoto y'umwana w'uburundi representa uburundi ico umaze kucyumvira vyagenze gute kugira ucugishikako bon je nabonye ko amavuta deja yarafise izina ryanje hanyuma ndavuga ni antuka bajya bose baduhora tubona ku mafoto benshi bagenda bafise amaproduit baza ko bashobora kugenda bagafata amafoto muri Google umukobwa batazi bagashirako cyangwa bagashiraho abazungu bakagira iki mugabo natwega abantu turi beza kandi abarundi kazi turi beza why not nabonye ko merita kuja kwikopo y'amavuta nabonye ko bikwiriye nabonye menge sura yanje simbi cyane kuburyo itoja kunuza ku mavuta cyanda fata foto sinzi nkawe peut-être hari cyo inegurako kuburyo oya je musanzwe ndavuga nti ndubu ndasubiyemo igice tunda kurondera nuko naguteye intege kuko je ndakunda abantu bakora cyane baba ladies bumvira gukora kuko je ndavye benshi siritu rero ndazi ko benshi mubizi maze kubona umukobwa maze kubona ati je ndi mwiza kumbure ndafise igisusu cyumwe ndafise amaguru meza icyakora nuwo koga muhira yicara telefone ntiburemo amamega kuguma chattinga arabo y'amahera yova bamuha 100 mu minota 2 akaba yafyese bamuha $100 metro yani ntiyumvire gukora ikintu gishobora kumuteza imbere gateza imbere n'igihugu kuko nimba ya mavuta yinjira mu gihugu urariha ikori mu kugira yinjire uranyumva aho deja igihugu kiraharunkya yakoyoko ariho abigeme nga mu gisata cya Bujumbura bajeje gusa kwicara je rero nta kintu kingera ko kubona umuntu w'umukobwa yiyumvira gukora ikintu kimuteza imbere ano uko bumeze kose je neza kuguha support kuko ni gake twiyumvira kure ni gake umuntu yumvira gukora ibintu bishaka kumwinjiriza cyangwa warize naho aricara muhira akaninda ati banagenda naradepoje naragize conformité ya diplome naradepoje muri banki kana kandi ndire ko bampamagara nze nirirwa nicaye mugabo wowe uriyumvira kurondera amafaranga cyane nk'akamotera bakora dukurikirana abigeme bagenzawe wabwira iki kugira bashobore gukora nabo ikintu kibinjiriza bana kwicara gusa muhira ngo banindire ko bazanirwa bon Fanny ntaguciriyemwo je kwanza narezwe na mama wanje papa wanje yagiye kare je narezwe na mama gusa hama narezwe n'umugore nawe nyene yari mu business woman yari umugore yihangayikira ari courageuse kandi no mu misi ya nyuma genda kuko jewe naragize chance yo kuba nicarana nawe agwaye tukaganira antuka je novuga ko ari nkiragi y'umuvyeyi wanje yarambwira ati mera nkuko nari meze narabareze papa wanyu yabansigiye mukiri bato ndabarera ndahangayika ndadandaza nawe nyene yarakora business gushika murakura muraja kwishure murambara ati nawe rero ugomba kumera nkanje tugeza kuba courageuse so jewe rero ibi inge ni merisi kwa mamangu merisi kwa mamangu siwezi kukatu ngo ndindire ico umuntu anzanira donc je peux dire avec umuntu upa nshobora kubaho kubera j'ai des idées kandi mfise nanje ubushobozi bwo gukora ico nshaka oui kandi nibaza ko ari respect une femme qui travaille naho bufise umutahe wirakimwe ibihumbi jana nibaza yuko umugore akora afise valeur umugore naho yabadandaza inyanya itomate afise valeur kurutujya bari kurambira yipodora agacayi amakinga shoka katabura mega kugira ngo azarandeka kundana n'abantu ugira urumva rero nibaza yuko akamonotera abakobwa nuko natwe twohaguruka kuko turabishoboye turabishoboye tusitegemewa naume sana unaona hama umaze kuba ukora uri courageux par contre abantu baragusapotinga barabona yuko unapambana ya uko uravuga byo gusapotinga kuko agenda kuronde nabonye abaririmbyi benshi ngaha bagushira ku masati bashira amavuta ku masati just ni nguvuga ati barabona ati mushiki wacu akoze ikintu ciza reka tumutera intege ya niyo iyo support kuravuga ego vraiment ego abantu baragusapotinga babonye yuko ukoze ikintu ciza ukoze ikintu ciza seulement abagufitiye jalousie nibo bashobora kuca bashaka guponda nk'ibyashara byawe canke ntibagusapotinge canke abo mutazinanye
muga par contre hari ibintu byama biriko biranyimpressiona imisi yose kuko nshobora no kumva bambwiye ngo amavuta yawe nayabonye kwa naka umuntu tutarigera duhana na yambu ntituzinanye ariko anani support inanionyesha kama ni mapenzi ni mapenzi ya watu na watu wana support kile anachokifanya so kuri jewe ça fait du bien ça fait du bien vraiment ama novuga nti watubwiye ko uyakeneye aronderera kuri galerie Boulevard. Okay, hama apart yo kuba yoja kuri galerie kuko hari abantu usanga bari hanze y'igihugu mugasanga barazimbwa cyane ku mavuta bashaka kuba bisiga uri hanze y'igihugu mbega nawe yaronka gute kuko sinovuga ko yisiga bari mu Burundi gusa yarisiga n'abantu bo hanze y'igihugu abari hanze y'igihugu yaronka gute barayaronka kuko namana yarungitse ego namana yarungitse namana chema post ya hari abatuma bavuga ati hari inshuti zanje ziri ngaho bampera ukunuku abadafise inshuti zabo muhashaka kurunkana post nayishika hose partout au monde. Guys, contact zaya mavuta, contact zo kuronka umwigeme kugira ashobore gusobanura vyinshi ukaba ufise wari wicaye utazi kurondera amahera abandi bana baratumaranye. Gerageza uyumvire nawe ikintu nimba ni ASMA yiyumvire amavuta iyumvire nawe kirato iyumvire hata mbuyu unaweza kuna kopo ya mtu anaweka ubuyu alafu anaweka jina lake just unaonyesha kama unafanya kazi unaona ya so crea ibintu bidufasha kwinjiza amahera bidufasha titurindire yuko dusinyishwa mu biro kanaka niturindire ko dusinyishwa warize cyangwa utize ufite ubwenge bwo kurondera just kora hama bindi bizokwizana duteze imbere igihugu cyacu duteze imbere Burundi bwatwibarutse hani ASMA woshikiriza kwa dukurikirana bon kwa dukurikirana sindi forte no kuvuga burya mugabo kuba dukurikirana murakoze kudukurikirana murako tuwe turashima en avance kuri support zanyu tuwe turashima for everything Imana ibayezagire abakurondera apart ya mavuta kurondera ku social media ko ari umuntu ashaka kuvuga ati mbo nibuka ko yavuze aha mugabo ndagiye nsanze hugaye no kuronka gute kufata nko ndakeneye mwijoro ko ari abantu usanga keshi bataha bava ku kazi mwijoro avuga ati umuntu reka sindamwandikire like ma social media korera ko kurera amavuta yawe like nka Facebook Instagram ya okay kuri Instagram ni hani ASMA 2 hanyuma Facebook naho ni hani ASMA nyene hama numero de téléphone ndayitagiga mu gifaransa ndashaka no kwibandikira ngaho munsi wako barayibona ni 75 kubari hanze y'igihugu warashiraho plus 257 75 137 409 umuntu wese ashobora kutubona akadukontakta turi online 24 heures rumba niwaza ko atakibazo vraiment atakahitaji huduma zetu tuko open